Ikarita y'itorero hari nimero 70 dushobore guserukirwa na Nahimana Fasoni namwe kwaruka duhagurukira icarimwe dutore Nahimana Dieudonné hari ico yatumariye mu ntara yacu ya Bujumbura. Wewe ni wanyize uzoba uzi kutumya umuntu ashobora kukuvugira yitwara ibibazo byawe nimba waciye mu buzima bugoye ndarabuciye ndabuzi nimba uyu munsi ufungura rimwe ndabizi abigenga muri yo haguruka abigenga twese ubwigenge bwacu dutora uwigenga Nahimana Dieudonné.